Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane gose ugukurikirana ikiganiro kuziko kiri muri wa mugambi ndatira nanje, umugambi ndatira nanje ufashwe mu mugongo hamwe n'umugambi Pasaki. Umugambi Pasaki nawe nyene ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu hamwe no kuri megahertz 105 n'ibice bine, ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM arizo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Uyu munsi rero ngo turata iki nkuko twama twaje rero tukurata. Uyu munsi tuje kurata ibintu bidasanzwe cyane gose. Turi kumwe n'abahinyanyuzi b'umuziki, baravuza bakongera bakawuririmba bakongera bakawukora, kandi bakaba ari abantu babikora neza cyane gose. Mu kanya duhava tubabona tunabiyumvira, ndetse wongere banaducishirize ko batuvugirize twumve. Abo rero bakaba ari abantu badasanzwe kubera basanzwe bagendana ubumuga bwo kutabona neza, mugabo bakaba barashoboye gukoresha Imana yabahaye yo gushobora kuvuza umuziki. Turabahaye ikaze rero twese muri kino kiyago ndatira nanje, reka mbere tubahe akanya bidondore. Yego ushaka wese atangure. Okay, je ku mazina yanje nitwa Shadrack Irakoze. Shadrack. Yego ba muri band banyita Shatso. Oui. Ego nansanze ndi muri band yitwa Horana na band. Ego abandi bakwivuga. Yego murakoze cyane kutwakira hano ku biganiro kuziko. Nanje nitwa Ejid muga muri Horana band kuko kubwakazi baca banyita Ejidology. Yego hama nanje ndabaramukije cyane, banitwa Ami Pasya akumwami. Hama nanje nkaba ndumwe mu bagize Horana band y'abahungu indwi bagendana ubumuga bwo kutabona. Hama nanje nyene kuko nyera akazi banyita Pasya drama. Yes. Ego turabahaye ikaze cyane gose. Shadrack yavuze yitwa Shatso. Yes. Ubu nza kubahamagara amazina y'ubustari. Turabahaye ikaze Shatso, Ejidology hamwe na Patient drama. Okay, turabahaye ikaze cyane gose muri studio za Kazoza FM. Nizera yuko tuza kuhayagira byinshi. Imbere yuko dutangura nagira mbanze ndabasabe tubumvirize ingene baririmba neza, dushiririmo akaririmbo ka mbere. Aho mwana bafise n'ibitari bariko baravuza ko bariko baratwumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi, badushiriremo akaririmbo ka mbere. Johe gukiri muzima usimba utambuka ubishoboye, kuko na wundi mwanya uyu munsi nukuryosha. Nukibeshe ko nawe udashoboye, make dance with me, popo tunapolipo, enjoy this time, kama gisa nakurabo iganabo ino muze dutambe tukanyukure, iri joro nagutaha nigugacinya kushika buce. Joegwa today is not sleeping jubuzima, mugi visumanya. Joegwa tamba Joegwa tamba. Ego ryohegwa muri uno mwanya gifise ubuzima. Nimba ntihenze iyi ndirimbo reka tubazesha Shadrack, iyi ndirimbo menga niyo yatwaye ryahiganwa ka Summer Song. Yes. Nimba ntihenze. Ego niyo yatwaye kwera. Niyo yatwaye ryahigana ka Summer Song. Ego twashaka kumenyesha bariko baradukurikira haba ku radio ndetse no ku mbuga ngurukana bamenye yuko uyu mugwi Horana band ari watwaye ihiganwa ryari ryatunganijwe na Kazoza FM ryo gushobora gukora indirimbo yo muri Sama, indirimbo yo muri no ete. Hanyuma akaba ari indirimbo bakoze mu mwanya muto yongera iratahukana intsinzi. Jewe rero ikibazo canje ca mbere nagira mbanze ndababaza ati ibi bintu by'umuziki mwabitanguye ryari? Dore kuri Shadrack. Okay, ibintu by'umuziki
jewe papa niwe yambwiye umunsi yatangwa kubona ko mfise impano y'umuziki n'umunsi bari baduhetse bavuye mu gikorane kwa bari abakristo hama bavuye mu gikorane tuja dutangura gukora ibyo twabonye mw'icyo gikorane kuko twebwe abana twaradushaka ku kirago tukicara rero tuvuyeyo kanatwe gatora imigozi twashaka biti ngo tuko tuvuze ibitaro iyo niho yatanguye kubona ko bishobora kwa mfise iyo ngabire mugabo abavyeyi bacu usanga batasomye cyangwa batize ntashobora ku developa ingabire y'uwo mwana niho maze guhuma kugira ubwo bumuga naciye nja kwishuri kwishuri nkaba narabikunda gose nakunda umuziki cyane nkumva rero abandi bagenzi bacu bakwarapfuza bavuza twabegera nudukofe ntibagigereye numugere mbako nyene bavati marachara abana mije hirya bo biragenda ariko entreta twakunda kuvuza hasi nko ngaha hasi kubita ingoma katubita gitari ku munwa kubita nuzeye isoro ku munwa dukakora ibyo bitwa ibipapayi usanga bifise imiringoti tukabivuza ngo ni muziki uko niko natanguye kubona ko no bamfise impano rero nza kwideve gutangura gukora ku gitari kitaregeye ndibaza c'imigibiri mu mademi mfise imyaka hafi 14 muri mu mwaka wa 2000 oya 2015 muri 2015 niho watangura gufata gitari nakora ku gitari naho nyene nagikora ko niyivye ko badukubita imisipi yego tutubajije nka patient umutubwira none byagenze gute kugira ngo mutangure kwiga nk'igitari nko kuvuza igitari bon abenshi ngaha kubera dusa nk'abakuriye hamwe dukurira rimwe uko subiye nk'inyuma gatonya twese ishure twize ko twagiye kugiga ko tukiri batonya cyane batonya no kuvuga muri mufise nk'imyaka ingana twari dufise guhera madiza wita kuduga kugira turinde tuvayo turi bigabana nuko ama rero kenshi twahuriye atamuziki tuzi muga twese dufise rêve yo kumenya umuziki kuvuga ibyo Shadraka kubwiyemwo akubwiye yaciyemo uko nyene byinshi mwarabisangiye byinshi twabiciyemo pareil mu konyene rero naje nuko nyene nagenda bicamwo urumva twagiye nyene tusanga bariko barahiganwa kwiga kimwe tugahiganwa kuri kimwe umwe agasiga umwe ama tukagenda ku kindi udagasiga uwundi uko rero niko ico gihe nyene nagiye kumenya nko kuvuza gitari tukaje gitari si poste yanje ni ngoma battery uravuza battery ego mugabo muri twese uko turi muri band nta numwe adashobora kuvuza niburi vyuma bitatu aho umwe wese arafise ibindi bintu avuza ego ashobora kuba ari piano canke gitari canke ingoma rero je nico gihe nyene naca ninga gitari ko haraje nk'umuntu adufasha aratwigisha nyene aduha notion de base hama atubwira ati bindi muzorondera umuziki uragutse kandi ndabona ko musetana yo kurondera byinshi hama natwe tukenda turadekuvura uko nyene byinshi gose none byatanguye gute haraje abantu barabibigisha barabereka ingene bafata amakoro tido bayifata uko ndamwunganiye ingene twe twavyiga bo twe twarumviriza cyane abariko barigisha ko twe ntitwaye bwakure tumenye tubwire ko abo bari hamahera twe ntitwayaronka abavyeyi bazusanga baturonga igihumbi tukimoshamwe amajana 3 kwimosha bon ntitwaronka yo turiha rero ingene twaza tubigenda hari igiti bigiramo umunsi twarurira hejuru tukumviriza ariko bariga ariko aja tuboroka ibyo bagize tujya tugenda tukiyiba nko mwijoro tukabisubiramwo bukebuke twumvise bisona ivyo mwe mwabikura hehe kwishure hariho eglise ego byaba bihari canke nyene nka dukenya twaba turi nko kwishure twaba tuzi nkano tubikwa nyene nk'abana baba adolescent babagura usanga barabagurugura ukuntu twaragenda nyene tukabirondera nkano biri tukagenda tukasubiramwo tumvise bisona tukaca dufatiramwo cyane tumvise bidasona na tukaguma tugerageza kugihe bikunze nziza cyane idology bavuze yuko ngaha atanumwe atavuza ivyuma n'imiburi nka bitatu urashaka kutubwira ivyuma wowe uvuza bo murakoze na ubwa mbere bwo jewe poste yanje ni kuririmba
kuririmba kuririmba hama ikindi icuma cyangwa imvuza igitari tenda ndashobora gukorako na piano nyene ndiko ndiga ubukebuke yego nimba atari banga ukuntu muvyiga musanzwe mugendana ubumuga bwo kutabona bigenda gute murafise umuntu abereka canke hasanzwe hariho ubundi buhinga babikoresha ku bantu bameze nkama twebwe rero kubera ko ata muntu turaronka twigisha tuvuye ngo twariza amashuri y'umuziki muri biki usanga tugenda turumviriza ku bandi canke tubaza abandi ati mbe iki kintu bacita gute uvugije nkuko nibiki buvugije numvise akazina kakunda gafata ku mutwe ku buryo nanje ngiye kwigisha ibya wundi ndamubwira ati burya rero ikigize bacita kunuko ati ibiki umba bisaba ko utabona umusigurira kamwe ku kandi kuko umubwira ati bafata uku ntabona intoki ngo zifashe uku zakumubwira ati urutoki rwa mbere rufata umujyo n'uyu urutoki rwa kabiri ufata umujyo n'uyu urutoki rwa gatatu ufata umujyo n'uyu kavuze ati intoki ku gitari rwa mbere n'uru rwa kabiri n'uru rwa gatatu n'uru yego byiza cyane yego murashobora none kuducishizamo kandi karirimbo gatonya kugira ngo tubandanye duteramisha abariko baratwumviriza ndetse n'abariko baraturaba ku mbuga ngurukana bumenyi yego akiri mundu ndaguhaye ndayishimye ngo toya amaboko ubwo rikwera katabonwa na bose kirole c'ubwiza nangere abawe bakwise Burundi nanje nkwise buramuko kiretse casaruwe neza bwirukiro bwabo wibarutse amakuru yose aratugiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse ewe Burundi uri umutima wa Afrika zogukunda gushika gupfa ewe Burundi uri umutima wa Afrika nzogukunda gushika gupfa biraryoshe cyane karorero kabarundi bose bagize imana bakakubamwo shugwe rimotera neza nzogukunda gushika gupfa ruhongore rw'abarundi bose n'amacambo mfise yo guhaya kayeye ko cika nibunge kirukiro abowe barutse amakungu yose aratugiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse ewe Burundi uri umutima wa Afrika zogukunda gushika gupfa ewe Burundi uri umutima wa Afrika nzogukunda gushika gupfa ubwiza wamanye bariko bavuga ubwiza wamanye mwana ku Burundi bwamanye ubwiza bwo kuba bufise imisore nk'iyi iriko irakora ibintu bimeze nk'uko je nari mfise rero ikindi kibazo ndabaza muvuze ko mufise umugwi witwa Horana Band none uwo mugwi ibikorwa byayo ni vyahe muvuza amakaraoke muvuza mu manza muvuza mu biteramo ibikorwa by'uwo mugwi ni vyahe
reka tubaze Egide. murakoze cyane Yego. sanzwe ibikorwa by'umugwi Horana Band bwa mbere bwobwo dusanzwe twandika indirimbo nkuko mwavyumvise cyane gose igego nkasama song cyane mbagirwa yavuye mu mutwe iwacu yavuye mu vyumviro vy'iwacu twatiratinje hamwe hama turakora indirimbo hama ikindi dukora turakora karaoke turagirana mariage twarime mariage iyo turose abadutumira turayiririmba cyane aba ibindi biza biraza buke mugabo nyamukuru nivyo ego umuvuze ko musohora indirimbo mbega nk'ubu mushobora kuba mufise nk'indirimbo nka zingahe zose hamwe password twishura tugiye iyo tuzi niryoherwa yo muri Kasama song izindi ndirimbo mushobora kuba mufise ni nka zingahe okay bien avant kuko biratandukanye hariho izo dufise tukiri mu bundi bufasha nka zibiri mugabo ubu kwa dufise ukundi kuntu turiko turorganiza bende yacu cyane dufise ubundi bufasha kekonke dufise nijanye ryoherwa mugabo hariho izindi ziri nyuma mu nzira ziriko ziraza rero gusa nyene imbere yaho turafise izindi zibiri hariho iyo twari turi mu musi bufasha bw'iyindi management hari indirimbo imwe twasohoye turi kumwe n'abandi bana benshi yitwa umwana nyenye n'indi yaciye ikurikira yitwa biragoye mugabo ubu turi ko dukora izindi nyene ziwacu nyene nka band Horana Band mbega reka tubadesha drag nk'ahantu muvuze ko muhora mugirira amakaraoke mugira amakaraoke hehe tugenda gukora muri Miki muri Miki niho muvugiriza muvuza kuwa kangahe no kuwa kangahe bon kiretse ko mwino minsi iheze tutakora gusa ubu tugiye gutangura ni vendredi na dimanche yego mwino minsi ntugiye gutanga ko babiri bari bakiri ku mashure ariko bahejije umwaka bende igiye gushininga bien ni byiza cyane hama mbega ibindi bikorwa mukora numvise ko ari mu bugeni muri karaoke mugasora n'indirimbo mbega mubona bibafasha kugwiza umwimbo birabinjiriza amafaranga neza cyane kuko iyo duhamagaye tuheza tukavugana tukavugana na management hama ako dushimye tukaza tugakora kumva nyene kadufasha cyane kabana ko dusa neza kubera yuko byiza cyane yego kandi muririmbana neza cyane murakoze yego none umuntu agiye kubiraba mubona arakaye kagohe mwuvunira abantu bashima kurera amaboko aho gukoresha imana yabahaye kugira ngo bashobore nabo kuzivyaza umusaruro nkaje bino babwira ko bokura amaboko mu mpuzu kuko udakora ntakajye niko bavuga yuko yamako mu mpuzu uronka twinshi ibyo ugiye kugoza abandi bantu bagufashe bashaka kuba wo byiha nkuko ikivugo cy'u Burundi kibivuga umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga byiza cyane nagira mugana nanje nibarize mbega mugerageje kuraba uyu mwuga mukora wo kuririmba wo guhinyanyura imiziki ndetse no kuyivuza mbega murabona yuko umuntu ashobora kubeshwaho nawo gusa atakindi kintu ariko arakora ku ruhande akabikora nk'umwuga akazi kiwe kakandi kamuhemba ku kwezi bon kuri nkuno mwanya tugezeko canke muri kino gihe biragoye cyane bivanye nuko igihugu nyene turimo shwa nyene kwa hari indi ntambwe itaragerako bukabo nko dufashe nkuko nyene nk'isi ahanigeze birashoboka yuko ushobora kugutunga mugabo kubera nyene hari intambwe nyene ahantu turimo itaragerako biragoye ko ushobora kugutunga ari wonyene muga mugerageje kuraba urafise urugero ugezako mu kugira ico uterereye kukungene muri beshaho mu kugira nk'ubu muno mwanya muziki niwo tubeshejeho tugaburira niwo twambika niwo tukorera byose urafise ikintu gikomeye cyane udufasha gose cyane gose ni byiza cyane gose mwagumye muvuga ikintu ca management
mwebwe rero murafise manager niwe nuvuga gute niwe baronderera ibiraka akongera agacamenye ngene agenda ku negosia ama marché bigenda gute? Ego tuvuga ko ari umumanager muga mu yindi sanse tuvuga ko ari umumanager kuko twe tumuvuga ko ari nka data wacu. Ego mundi buryo ko atwakompanya mu buryo butandukanye kiretse ibyo by'imiziki naho bibura twiga tumukenana. Ego ni wagenda ku negosia ni wavugana nabo. Ego nziza cyane oya mu muziki uno munsi mu Burundi ukuntu uri kuragenda utera imbere burya aba artiste nka bose bariko bararondera abantu baba manager kuko umuntu afise impano yo kuririmba ndetse no kuvuza ivyuma ndetse no guhinyanyura no kwandika umuziki ntibisigura yuko misi yose ama aca bafise n'impano yo kumenya ingene ashobora kudandaza umuziki wiwe. Donc byo bari ibintu vyiza cyane gose hamwe mufise umu manager amenya ingene wewe ashobora kudandaza iyo mpano yanyu gutyo mugashobora kwivyaza umusaruro. Yego umva mwebwe murafise rero iyo management ya band yanyu ya band yanyu. Ego ni ibintu vyiza cyane gose. Ego abariko baradukurikira nashaka ndabibutse ko turi mu kiganiro ndatira nanje tukaba turi kumwe n'imisore itatu ihinyanyura ikongera ikaririmba ndetse ikavuza n'umuziki hanyuma bakaba basanzwe bagendana ubumuga bwo kutabona mugabo bakaba arakuye amaboko mu mpuzu. Ego turiko turamera rero nk'abasozera iki kiganiro nakahe kamo mubona mwotera abaturongoye bashobora kugira ngo bashigikire cyane gose ibi bikorwa mbabwenge na cyane ku bantu babikora basanzwe bafise ubundi bumuga bagendana. Murakoze. Je ku bwanje niyumvira yuko abasanzwe baturongoye bo fata kino gisata c'umuziki bakagishiramwe uburyo cyane guco nariko vyoduha kubeshwaho n'uwo mwuga dufise kuko sinkekiranya ko ahandi hose umwuga w'umuziki ibikorwa mvabwenge bashobora kubeshaho umuntu atabangikanije n'ikindi. Nico nsaba rero naco ne baciteho batuzanire nk'ishure ry'umuziki ko birafasha umuntu kuba ariko arakora ibintu yize neza. Ivyo dufasha cyane. Yego nziza cyane hama ku bantu basanzwe babikora bafise ubumuga bagendana nta bindi bintu byo kwirenza ko bokora nimba hariho abigisha basanzwe bigisha ivyo bintu ku bantu bagendana ubumuga canke nimba hasanzwe hariho no gitagote nk'ama logiciel canke ibikoresho bishobora gukoresha hamwe nabo bantu sinzi yuko byo babihari. Ngerageje kuishura nko ku bantu bagendana ubumuga kenshi turakunda guhura n'intambanyi yo kubura ibikoresho materiel. Ego turazibura cyane ugasanga dufise iyo mpano mugabo nta kuntu dushobora kuyidevelopa dufise. Rero nkaje ico nosaba nko kubagendana ubumuga bodufasha cyane mu kuturonsa izo materiel. Yego amalogiciel kuba twoyaronka ni byiza mugabo ntaboneka kubera ko ariko akundi ko kubura nyene bya bikoresho bidufasha. Yego ikindi naco ni twosaba nk'abaturongoye na leta irimo kwiyumvira ku kibazo cy'umuziki bakashaha amashure yawo akawiga ashaka guca doctora muri uwo muziki akayica. Bakavuga ati hari aba professeur b'umuziki nkuko tubyumva handi za Nigeria muri Amerika n'ahandi. Ego byiza cyane. Ego nagira rero ngo ndabashimire cyane gose kubona mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Shimire Shadrack kubona washoboye kwitaba iki kiyago cyacu cyo no munsi. Ego nanye ndabashimiye kubona mwadutumiye. Murakoze cyane. Reka nshimire na Egide kubona washoboye kwitaba ikiyago cyacu. Murakoze cyane kuba mwiyumviriye hora na band n'ikindi gihe muzo dutume tuzobita. Mwebwe murabi wacu ko mwamaze gutsindira kasa masomo. Twaramaze kunywana.
yego nongere nshimire na Passion ndabashimiye cyane kubona mwitavye ubutumire bwacu yego namwe ndabashimiye gose n'ikindi gihe twizera yuko turahari turabanye nuko mwagiye kubivuga murakoze cyane gose ego hama rero kugira ngo duhereze mu kanyamuneza reka turirimba kandi kantu kamara umwanya mutonyi cyane gose hama ce dutera dusozera akantu kanyuma kugira ngo tubandanye duhimbago nzoja ku gasozi ka kure nsaba Imana isumba byose indemeshe mbere nk'abandi biri nunu nirungu inshuti n'ikindi birahumuriza inshuti n'ikindi birahumuriza murakoze cyane gose turashimiye Horana Band twari kumwe muri kino kiyago cuno munsi ndatira nanje ndashimiye cyane gose Junior hamwe na Patrick bariko baramfasha hariya anye mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amasanamu hamwe n'amajwi bishobore kubashikira atankomanzi Renaud niyo nkeza nije nari ndemesheje kino kiyago ndabipfurije kumererwa neza aho muri hose aho muri mwese naho butaha Kazoza FM, be your own boss.